kino gitabo Genevieve kuko yaragize ati naje kumenya amakuru yuko ngo hari umukobwa wize amategeko, umukobwa witwa Michelle ngo ufite imbaraga zidasanzwe kandi w'umuhanga. Naravuze nti uwo ngo niwe Obama yarakeneye, ni mu mwitege mu minsi mike ibyari inzozi ze ndabizi ko bigiye kuba impamo. Numvise mbyishimiye cyane. Naravuze ni nubwo ntamuhaye ibyo yifuzaga byose ariko byibura Barack twakundanye agiye kugera ku nzozi ze. But it's too tense. You get too tense. You're just like, yeah, I'm like, oh, she's gonna fall. It makes me too tense. So I gotta go with the. Yose aravyuka. Imisi yose. Akiyumvira ikiza cyose cyotuma iki gihugu kimera neza. Ndabasabe mumfashe kwakira umupresident wa 44 akongera akaba umukunzi mu buzima bwanje, Barack Obama. Mana yanje. Atambukana ibiro. Michelle? Ishure ry'abarundi bose nukuvuga ngo iyo uje mu ishure ukavayo ataco wize uba wahomvye gose, uba wataye umwanya. Natwe ico tutipfuza nukubatesha umwanya. Twipfuza yuko umuntu wese akwirikirana iki cigwa kiza guhindura ubuzima bwiwe, kiza guhindura ingene yabona ibintu, kiza guhindura ivyiyumviro vyiwe, voilà, kiza guhindura mindset yiwe. Ukaba uzi ko wafashe ingingo utiyemera, ukaba hari ibintu mu vyo tuza kubona imbere, mu bimenyetso tuza kubona imbere. Nimba wowe uzubibona ukiri muri fiançailles utarubaka urwawe, ugombe ube waratanze inkwano, usubire uvyiyumvire ko neza imbere yuko wiyangaja ukaja muri urwo rugo. Voilà, nimba ubonye ivyo bimenyetso tuza kwerekana, uza warubatse, uza wararushinze, uze guca umenya ingene ukwiye guhagarara. Ntituvuga ngo usambure, oya, Imana irashobora kubaka urugo wasambutse, irashobora gusanura ivyasambutse, ivyo nivyo. Mugabo cane cane abantu batarubaka izabo, aha hantu muhumviritse, mubanga amatwi cane. Rero uwo muntu yaravuze ati nta muntu mubi abaho. Muba bubakanye mu gihe biriko birafukera, bigenda nabi mu rugo, voilà, batumvikana, barabana nabi, bavugana nabi, canke baratandukanye, ati nta muntu numwe abarimwo mubi. Ahubwo ikibi nuko uba wahisemwo uwo mudakwiranye, voilà, uwo mudahwanye, uwo mudafitingana, uba watoye inimero atari iwawe. Ababivuga neza rero baravuga bati ivyo bintu utangura kubibonera muri fiançailles. Ala ukabona aka red flag kamwe, ukavuga uti ale ibi bizohera niyo twubakana, bizogenda bukebuke. Ntumenye yuko ahubwo mumaze kubaka bizokwiyongera. Nta muntu mubi rero ariho. Uwo muntu ariko arakugora, akubabaza, akuvyimvye umutima, voilà, wose uwiwawe. Si nimero yawe. Iyo abari babanye batandukanye, birakora ku miryango, birakora ku bana,
umuryango w'umuhungu bakavuga bati umuhungu wacu yari ameze neza, uwo mugore ni umugore w'ikibi, yaraduhinduriye umwana, yaraduhinduriye umusore, raba ibibi bimushitseko, raba ibara rimuguyeko. Mu muryango w'umukobwa naho bakavuga bati umukobwa wacu yagiye kurongorwa ari umwana w'indero, ari umwana mwiza, yagiye kurongorwa ari umuntu w'intore, raba ivyo abonye, raba yabonye uwo mugabo n'umugabo w'igito, yagiye ku mugabo w'igito, yaratwononeye umwana, yishe kazoza kiwe. Uwo mugore canke uwo mugabo si babi, ikibi nuko bahuye badafitingana canke batari compatible, badahwanye. Number 2, we must be clear about the person in the marriage, okay? The who. So, the person you pick or do marriage with. So, a marriage success is determined by the quality of people in it. It's just that simple. Who is the person you are going with? The person. Can this person last? There's no wrong person in marriage. There's just wrong fit. That person you can't marry, somebody might be able to marry them. Umupasiteri ati utegerezwa kwitondera umuntu mufatanye urugendo. Uwo muntu ameze gute? Ati nta muntu mubi aba muri mariage. Oya, mu rugo. Ati ikintu kibi nuko utwara uwo mudahuje, voilà, uwo mudakwiranye. Ati guhitamwo nabi nivyo bibi. Ushobora kuba wahisemwo inimero atari kwawe, inimero yari kuja kwa naka, wewe akaba ari we witwara. Ntuzabane n'umuntu udashaka kumarana igihe nawe, udakunze ubwo wari, ushaka ko ahinduka. Ibyo ngibyo ntago ari urugo. Hari abantu usanga ibintu byose abikorana n'abandi. Umugore bahurira mu rugo muri saro bakarya mu buriri, that's it. Urwo rugo ntago ruba ruzubakwa, ntago ruba ruzakomera, ntago ruba ruzabaryohera. Ibyo mubikoze mukagira icyerekezo kimwe, mukiyemeza kubana, mukagira communication kuko musanzwe naturally mukundanye. Ibyo mubikoze ni foundation nziza yo kubakiraho. Hari ibindi ugomba noneho kubaka, iyo ariko iyo ni foundation. Ibyo hari kimwe kiburamo, urwo rugo rwanyu nta minsi ruhari. Akantu murakumva ndaza kugagarukako, ariko umuntu aza mu buzima bwawe ugasanga hari ibintu wumva mutoganira, ukaja kubiganiriza abandi, ugasanga muri kumwe n'abandi muriko muratwenga, voilà, mwaryohewe, winjira mu nzu ugaca uhora, voilà. Mbega madamu wawe wewe ntakeneye gutwenga, ntakeneye utwo tuntu turyoshe, ntakeneye ko muvugana ibintu, voilà. Uru rugo bantu b'Imana rwarubibishe. Iyi ni perizo. Kare wahora wuguruka, kare madamu yahora twenga n'abagenzi n'abajama, voilà. Mugabo araji wawe, aho muhurira ni hahandi ku gitanda, voilà. Mwazimije amatara, naho nyeneka ntimuganira. Ico akaba arico gikorwa kibahuza conyene. Uru surugo. Aya, nimba bimeze uko, uru rugo ntirushobora kuramba. Aha rero erere iba yarabaye ni erreur d'incompatibilité. Uwo muntu naho mubana mwabanye, donc mudahuje, hari ibintu mudahuje, ni muri compatible. Umuntu muri compatible, vyaba ivy'urugo, ivy'ubuzima, ivy'akazi, mutegerezwa kubiganirako, mugatera inkuru, mugatwenga, mugahanurana, voilà. Uwo n'umuntu mukwiranye, nuwo muri compatible. Mbega none umuntu muri compatible canke umuntu ahwanye nawe, mutegerezwa kumenyana gute? Mutegerezwa guhitanamwo gute? Umuntu yo kwisunga iki? Voilà. Hari akajambo abakozi b'Imana baguma bagarukako, reka mukumvirize, akantu kitwa destiny.
destine, akantu kitwa umuhamagaro. Reka mukumvirize. Hariho abakita vision canke intumbero y'ubuzima canke intego y'ubuzima. Voilà, reka mukumvirize. Abana bubu haragenda akareba agasura yareba iki yariya batinuye ibyumweru bitatu kwezi bakaba batandukanye. Inama gusa umuntu yababwira ni ukureba umuntu uzagushigikira mwiyereka ufite, cyane cyane urubyiruko rufite intego, urongora umuntu uzafasha ya ntego yawe kandi ugukunda nawe ukunda. Apollinaire yarakuze yarize amashuri akijijwe, hariho ubuzima itavuze ubuzima umuntu acako amashuri muraheza murafata ingingo yo kubandanya n'ubuzima mukurondera umubakana, muca murondera umubakana n'umunsi murabana. Uwo muntu mwubakanye mwamwagize iyo shwa gute? Kuko nawe nyine menga turamuzi ko ari umuririmbyi, mwaragifatiye ko muri byo no kuririmba. Aho niho vyugariye. Aho niho vyugariye. Aho niho vyugariye wampaye inkaho. Aho ego. Voilà, kakantu karagarutse ico mukora. Si urukundo gusa yahagazeko, ariko yarahagaze cyane kuyo ariko araja. Kuco yahamagariwe ati ntegerezwa guhitamwo umuntu dusangiye ivyo dukora, umuntu dusangiye iyo turiko turaja, umuntu dusangiye destine. Ikintu Imana dushaka ko nuko urugo rwubakwa rufatiye ku ntumbero y'Imana, orientation divine. Urugo rwubakiwe gusenga, kwishimira Imana, kwizigira Imana, kwihangana. Abo bantu bakabana, umuntu wese afise icyo yayaze n'Imana kandi bafise iyo bariko baraja hamwe. Ikizovamwo inyungu z'ubwo buzima z'ubwo rugo nuko urwo rugo ruzogira umubano mwiza, amahoro, kumvikana hagati yabo no gutera imbere mu buryo bw'impemu, n'abana bazogira indero nziza kuko barasaba bariko barabirabira. Voilà, nguyu ndi mukozi w'Imana bitomoye neza. Ni vyiza ko abantu bubaka urugo basangiye intumbero y'ubuzima, basangiye umuhamagaro. Ni vyiza ko bubakana bafise ico baganiriye n'Imana. Ubu abaye wakangahe muharure. Mon frère, ma soeur, le mariage est long. Choisis quelqu'un qui pourra vivre avec toi dans la paix. Une personne qui pourra t'aider à te réaliser. Ne va pas prendre un tueur de rêve. Ne va pas prendre un tueur de passion. Vous vous approchez d'abord auprès d'une femme parce qu'elle est belle. Et quand vous arrivez auprès d'elle, la deuxième chose essentielle à regarder, c'est son caractère. Comment vous allez le regarder? En l'écoutant parler, en la regardant vivre. C'est la deuxième chose à faire. La troisième, c'est de vérifier si en elle, il y a les potentiels capables de vous propulser. Écoute-moi très bien. On ne met pas le moteur d'un hélicoptère dans un avion. Tout homme ne peut pas propulser toute femme ne peut pas propulser tout homme. C'est question de calibre. Il y a des calibres qui ne sont pas compatibles. La femme qui est là, elle a tellement de potentiel que l'homme qui veut l'épouser n'a pas assez d'énergie pour propulser cette femme. Ça peut être un homme intelligent, mais un homme complexé. C'est-à-dire que lui, face à cette femme qui a beaucoup de potentiel, il se sent déjà complexé. Quand une femme au potentiel extraordinaire épouse un homme complexé, elle a tué sa destinée. Murumva ko hagarukamwo ka kantu destine. Ariko aravuga yuko abantu bose bidashoboka yuko bashobora kubana, voilà, ntibanganya, ntibahuje amakalibre. Hariho abusanga baciye ubwenge, babanye nabo ubwenge bubabu busanzwe, ugasanga habayeho complexe canke complexe d'infériorité. Umuntu ugasanga yatanguye kwisuzugura, voilà, usanga ariko araganira n'abantu ivyo ntumva. Jewe aho niho ubuzima butangura kubera bubi. Kubera iki? Mwabanye n'uwo mudahwanye. Aravuze akantu ati ntushobora gufata imoteri ya helicopter ngo uyishire mu ndege nini. Ati ivyo bintu ntibishoboka. Ati uko rero niko umugabo
arongoye umugore w'ubwenge bwinshi usanga bidakunda ko bashobora kubana, canke umugabo w'ubwenge bwinshi arongoye umugore bon afise ubwenge bubayabaye badashobora kubana. Ibi ni bimwe navuga, ni hamwe usanga bahuriye mu mabanga yabubatse gusa. Ico arico kintu kibahuza, kuvugana ivy'ubuzima, kuvugana ivy'ubwenge, ibintu biryoshe kugira ngo batwenge, basambuke, buguruke, baryoherwe, ivyo ugasanga ntibibaho. Ugasanga umugabo canke umugore aja kubiganira n'abo bangana, n'abo bahuje banganya ubwenge. Voilà. Umupasiteri rero ati rongora uwo musangiye iyerekwa, rongora uwo mungana, rongora uwo muhuje ivyiyumviro. Ati iyo urongoye umuntu yarafise ivyiyumviro vyiza, yarafise ubwenge, hanyuma ubwo bwenge bugaca buzima, akaba ari uwo mu masafuriya gusa, akaba ari uwo gusasa gusa, akaba ari uwo kurangura amabanga yabubatse gusa, ati ngaho uba wishe indoto ziwe. Nicavuze kakajambo destiny. Et c'est qu'on veut dépend de là où on va. On ne choisit pas par caprice, c'est là que je parle de la maturité. On choisit un conjoint parce qu'on sait où on va, on sait qui on est enfant de Dieu, on a une destinée et on choisit quelqu'un qui sera capable d'amplifier cette destinée. Ati uriyizi, urazi yuri kuraja, hitamwo rero uwo musangiye urugendo, uwo musangiye iyo muriko muraja, utahura, ubona iyo uri kuraja, ushobora kugushigikira. Kumviriza ijwi ry'Imana nkuko wabivuze kugira ikoriyanse. Hanyuma uwo mugabo nkuko yabivuze umukozi w'Imana canke uwo mugore mubwiza kuba muri meme direction. Jewe ndi mu evangeliste. Nimba nabaye mu evangeliste ndumukobwa ngaca ndongorwa n'igipagani kizombuza gushika muri destine yanje, canke arongorwa n'urundi ruhungu rwo ngaha mu ishengero rutanezwe ivy'Imana, ruzongera ati bijya wamamwe nibiki, guma ngaha twubake n'aba bana bawe. Ariko ari uwo muri kumwe muri vision Imana yaguhaye, akubwira ati ahubwo duheke umwana tugende kuvuga ubutumwa, duheke umwana tugende kuvuga ubutumwa. Haleluya. Kirazira kugira mariage n'umuntu mufise un oblique, deux visions différentes. Un thème tellement important, surtout aujourd'hui dans cette société, cette génération où on parle beaucoup de l'appel, de s'accomplir, de faire les plans et les projets de Dieu pour notre vie. Mais on parle aussi du mariage et chaque personne veut être en relation, veut se marier. Mais est-ce que les deux sont liés? Oui, ils sont liés. Comment concilier les deux en fait? Et dans son introduction, Chris parlait que c'est important dans les fréquentations déjà d'avoir ce type de conversation-là. Et des fois, quand on veut se marier, on pense à la salle, on pense voilà, au traiteur, on pense à beaucoup de choses qui sont des choses éphémères, j'ai envie de dire, qui sont des choses superficielles, alors qu'on doit se concentrer à savoir est-ce que la personne avec laquelle je vais lier ma vie, c'est vraiment une personne avec laquelle je vais pouvoir avancer et accomplir la volonté de Dieu. Et dans la parole de Dieu, au tout début, le premier couple nous donne cet exemple. Dans Genèse 2, verset 23, la Bible dit, alors que l'homme est seul et qu'il ne trouve pas d'être semblable, Dieu va le mettre dans un profond sommeil et va pouvoir créer la femme à partir de sa côte. Et au verset 23, la parole dit, et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam, lorsqu'il a vu Ève à ce moment-là, il a reconnu qu'elle était de la même espèce que lui. Et le danger d'aujourd'hui, c'est de se marier pour cocher une case, se marier parce qu'on veut avoir des enfants, se marier parce qu'on a 35 ans et plus, se marier voilà parce que tout le monde se marier parce que j'ai vu quelqu'un devant moi qui me plaît sans se poser la question, est-ce qu'on est de la même espèce? Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Et c'est vrai qu'on ne sait pas qui on sera dans 10 ans. Moi, je me suis mariée à 20 ans. Je ne savais pas qu'est-ce que je serais 20 ans plus tard. Mais il y a quand même des choses dans l'autre qui doivent résonner dans notre cœur. Et c'est pour ça que dans les fréquentations, c'est le moment de se parler, d'avoir des vraies conversations. S'il y en a un qui sait qu'il veut être missionnaire et que l'autre personne, elle se dit, moi, je vais travailler dans la même entreprise, vivre dans la même maison, dans le même quartier, dans la même rue, toute ma vie, bon, on voit déjà qu'on a des façons de voir qui sont complètement opposées. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces conversations-là. On ne sait pas tout, mais on sait déjà, par exemple, qu'on veut accomplir la volonté de Dieu. On sait déjà qu'on va être soumis à la direction du Seigneur. On sait déjà certaines choses qui font que ça résonne. Et des fois,
On a des personnes qui, vraiment, dès le départ, dès la genèse, ils savent qu'ils ne sont pas du tout compatibles, mais parce qu'on veut se marier absolument, on fonce. Je veux vous encourager aujourd'hui à vous poser la question, à savoir que Dieu a des plans et des projets pour vous. La Bible dit dans Éphésiens 2:10 qu'on est son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bonnes choses qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On ne sait pas tout, mais n'empêche que je vous invite à vous asseoir et à prier. Seigneur, est-ce qu'on va dans la même direction? Quel est ton appel pour moi? Je ne le sais pas, mais ensemble, on veut te servir, on veut aller dans la même direction. Donc, aide-nous à nous reconnaître, que les espèces se reconnaissent entre elles pour que nous puissions avoir un mariage qui dure. Parce que le mariage, c'est pour la vie, ce n'est pas pour une saison, c'est pour juste à ce que la mort nous sépare. Et l'appel de Dieu sur notre vie est tout aussi important. Donc, vraiment, je veux vous encourager à avoir des belles discussions et des belles réflexions. mu ncamake aragize ati mu biganiro ababa bagomba kubakana bategerezwa kugira bategerezwa kurabira hamwe ko bariko baja mu nzira imwe. Ati abantu benshi bavugana ibintu vy'amasare, integuro y'urubanza, tuzogira ibi na biriya, ivyo akaba ari vyo bamara ku mwanya munini hakuvugana canke hakuraba yuko vy'ukuri bariko baja mu nzira imwe, hakuraba yuko basangiye umuhamagaro. Ati mu biganiro bikwiye gufatirwa umwanya ivyo birimwo. Ati raba ko uwo muntu mugomba mufatana urugendo ari umuntu aje kugufasha vy'ukuri kurangura vya bikorwa Imana yagushiramwo. Voilà, bimwe bizogushikana kuri ya destine yawe, kuko umuntu wese arafise mission ngaha kw'isi, arafise ico Imana yamurugikiye. Rero uri nk'umugabo uzi ico kintu, hanyuma ukarondera umugore ukabana n'umugore adashigikiye ico gikorwa, urumva yuko kizoca gipfa. Kandi n'Imana ntizoheza ngo iryoherwe kuryohererwe utakoze igikorwa yagutumye. Voilà, kandi n'uwo mugore murumva yuko azoba agize ubuzima bubi, kuko nawe ntuzobushitse hahandi wategerezwa gushika. Voilà, azoba kubereye igitsitaza, azoba kubereye frein, azoba kubereye umutego. Merci Nadine. Ben oui, et de toute façon, quand on est fiancé, la chose principale qu'on est censé faire entre fiancés, c'est de parler, c'est d'échanger, c'est d'apprendre à se connaître, c'est de creuser le cœur de l'autre, entre guillemets, savoir réellement qui il est. La Bible dit dans Marc 10 au verset 7 et 8, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Ara, iki kintu c'umuhamagaro rero, iki kintu ca destine, iki kintu co kwitahura, iki kintu co kumenya ico Imana yagushizemwo, iki kintu co kumenya ubutumwa Imana yaguhaye ngaha kw'isi, abantu benshi baragifata minenegwe, abantu benshi ntibagikorerako. Nico gituma n'ingo ziriko zirasambuka. Abantu ico bakorerako, bakorera ku rukundo gusa. Oro urukundo gusa, murumva yuko urukundo rurahindagurika. Nivyo urukundo urufatirako mugabo ntirumaze gonyene, utegerezwa gufatira no kuri iki kintu ciyo muriko muraja. Mbega uwo muriko murajana, Bibiliya yonyene iravuga ngo babiri ntibashobora kufatana urugendo batumvikanye. Mbega uwo muriko murajana wafatiye ku rukundo gusa. Voilà, ubonye umukobwa mwiza cyangwa ubonye umusore mwiza gusa uramukunze vyonyene ngo turagiye kubakana. Nababwiye ko icigwa kiza kuba kirekire, ivyo turaza kubibona. Voilà, turaza kubona yuko hariho abantu usanga bariko baratandukana, hari ingo usanga ziriko zirasambuka atari uko bankana, oya, mugabo ari uko babonye batari compatible. Voilà, umuntu uramubonye uramushuhiye mugabo ntimuri compatible, birabaho. Ahanini rero bene data, intumbero nyamukuru yatumye ntanga iki cigwa ihagaze kuri iki kintu ca destine. Mu misi heze naravye intahe y'umuntu, ubu ni umupasiteri, yariko aravuga yuko yagiye mw'ijuru. Nukuvuga ngo yarapfuye
imana imusubiza ku isi. Voilà. Yaravuze ibintu byinshi, ndavuga nti iki cigwa naho bizogenda gute nukuri nzogitegura ntihazobura abantu isinzi gifasha. Yaravuze byinshi, ikintu yagarutse ko canyishe kikambaga kigasubira kikambaga ni iki kintu c'ubuhamagaro, iki kintu cyo kumenya apere ku buzima bwawe, mbega wahamagariwe iki, ubutumwa imana yakurungikiye ngaha ku isi n'ubwahe. Yaravuze ati jewe narakunda imana, narisonzesha, narafasha imfuvyi n'abapfakazi, nari mfise amahera menshi, donc ati jewe ku munsi naronka amahera menshi, ati kandi ngakorera imana, ati ariko ngiye mwijuru uwo munsi napfa narashitse ahantu birakomera, barambaza bati mbega wewe icimana yari yarakurungikiye ku isi gukora, misiyo yari yarakujanye ku isi, misiyo yatumye ubaho, warayikoze? Voilà. Acasanga icari camuzanye ku isi ntaco yigeze akora, naho yari yiyumviye yuko yari yarakoreye imana mu bitandukanye. Niho guca rero bamusubiza ku isi bati subira ku isi uje gukora ico wahamagariwe gukora, ico washiriweho gukora. Amaze gushika ku isi yaciye aba umupasitori, ubu n'umupasiteri. Ndavuga nti iki cigwa ntegerezwa kuzogikorera abantu bumve yuko umwe wese ari mu cimana yamuhamagariyemo, bumve yuko umwe wese kumbure yoba ari mu muhamagaro wiwe, kuko kirahambaye cyane. Abantu benshi kizotuma bataja mwijuru kandi bari bazi yuko bakoreye imana. Voilà. Akarorero gakomeye, akarorero kababaje yavuze kakashika no mu misokoro kakambaga kakasubira kakambaga. Yaravuze ati hariho abantu benshi usanga arabakomeresa, abandi ugasanga arabadogiteri kandi bakabikora neza, mugabo atarica imana yabahamagariye, ugasanga yabahamagariye ibindi nabo bakaba bariko barakora ibindi. Voilà. Bantu b'Imana, ubutumwa nzobategurira bufatanye na destine. Mu cigwa higira kabiri kizokurikira iki nzoca ndabaha iyo ntahe mwiyumvire. Harimwo ibintu vyinshi cane bizotuma dutahura ibitari bike. Si on devient une seule chair avec quelqu'un, vaut mieux s'associer avec la bonne personne, avec qui on aura une destinée commune. Parce que c'est pour la vie, le mariage. Et peut-être que dans notre société, on a un petit peu oublié cette information, mais c'est essentiel. Il y a un petit exemple que je veux partager. Oui. Maintenant que tu parles que c'est mieux se connaître. Ça, c'est très important. Bon, c'est pas une blague. C'est quelque chose qui s'est passé en Tanzanie. C'est quelqu'un qui m'a dit qui était dans la même église. Okay. Donc, il y a quelqu'un qui était riche, qui avait de l'argent, mais il était vraiment, il était comment je peux dire, un peu égoïste. Avare. Il ne voulait pas partager, il ne voulait pas qu'on le connaisse. Il ne voulait pas partager. Alors, il cherchait une fille chrétienne qui n'est pas dépensière, qui ne se maquille pas, qui n'achète pas, qui ne demande rien. Alors, il est allé dans l'église où on ne se maquille pas, où on ne fait pas des choses comme ça. Alors, aravuga ati ni vyiza kwitahura hakiri kare. Aratanga akarorero avuga ati hariho inkuru yabaye muri Tanzania, hari umuntu yayimbwiye yasengera muri yo eglise, hariho umugabo atagomba gusabikanya n'abandi, yari arupago canke yari avare, donc yari umwimanyi, acagomba kugira trick, agomba kurondera umukobwa atimakiya, umukobwa asenga, umukobwa voilà. Mgaca agomba yuko aja kwinyegeza mw'ishengero kugira ngo amuronke. Alors quand il est allé dans l'église, il a fait semblant d'être sauvé. Il a même été baptisé. Et il faisait, donc quand on a vu la voiture, les pasteurs, ils ont dit, est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Est-ce qu'on peut te trouver une fille? On lui a trouvé une fille. Et il a épousé la fille.
Mais avant, pendant les fiançailles, il allait très loin en dehors de la ville pour manger, pour boire, donc se dépenser. C'était un alcoolique. Mais quand il était dans le quartier, pas d'alcool. Et finalement, il a épousé la fille. Et quand il a épousé la fille, après 2 jours de mariage, il est rentré ivre. Aïe, aïe, aïe. Et quand la fille a vu la femme l'a vu, oh, tu bois. Et alors, oui, je bois, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, Alléluia, moi aussi je suis comme toi. Moi aussi, moi je suis au bois, alors on va partager. Donc ça veut dire quoi? Lui, il croyait, lui, il croyait tricher, mais elle aussi avait triché. En fait, il est allé dans l'église en trichant. La fille est allée dans l'église en trichant. Ouais. Et je sais pas. Et quelqu'un a dit, c'est Dieu qui les a mis ensemble parce que les profondeurs s'attirent. Ah bah. aka gakuru rero karavuga gati ibisa birasabirana. Uwo mutipe rero ngo yaragiye mu rusengero nyene fara arabatirizwa yigira nk'ukijijwe kubera yari kwidiri hari ico ariko ararondera yigira nk'ukijijwe bamubatirije abapasitori nyene babona imodokari y'igikoko ijipe y'umusazi V8 agiramwo bati none ubu urafise umugore atoya nta mugore mfise ati reka rero tukuronderere umugore ngaha mw'ishengero kugira ngo urongore ati mwamungiriye neza voilà niho guca rero bamuronderera umugore voilà uwo nawe akaba yaje muri urwo rusengero nyene yigira ko ari umukizwa voilà yinyegezagaho mu rusengero voilà uwo mugabo rero ngo muri quartier ntiyanywa inzoga yaciye abanza araziheba arazikupa voilà amaze kumurongora ngo niko guca rero asubira kunywa rya cupa araribaba neza aca arataha ashitse imuhira umugore ati wowe uranywa wa mugabo nawe ati waruzi je ndanywa nakubise icupa je ndakubita icupa wampaye inka wa mugore ati haleluya imana ishimwe na jewe ndagakubita na je ndagakwega ahubwo dutangure gusangira voilà aha niho bavuga rero bati kumbure aba bantu bagiye mu ishengero bose bafise imitima yinyegeje berekana yuko ari abantu bameze neza mugabo bari bajanywe n'izindi ntumbero ati kumbure imana niyo yabahuje reka mubanze mwumvirize iyi sondage yabaye. Avant de passer à ta rubrique, on a fait un sondage, Chris, puis je trouvais que c'était intéressant avant que tu prennes la parole pour ta rubrique. On vous a demandé, connaissiez-vous votre appel avant votre mariage? Mwateguye mariage muramenya umuhamagaro wanyu? Alors vous êtes 9% à nous avoir dit pas du tout, je l'ai compris après. Je fais partie des 9%. Je suis toi aussi. Penda kwijana mu babajijwe bavuze bati wapi twarongowe tutaramenya umuhamagaro mugabo twagiye kuwumenya mu nyuma. Uriko urashikiriza ikiganiro nawe ati na jewe nawumenye mu nyuma. Murumva yuko ari mu bice 9 kwijana. Nawe wumviriza ibice uja kugwamwo? Non, je cherche toujours à le discerner. Vous êtes 23%, donc toujours dans cette recherche de discerner votre appel. Ibice 23 kwijana vy'ababajijwe baravuze bati oya turamenya umuhamagaro gushika n'ubu turacarondeza nuko. Oui, je le connaissais déjà clairement. Seulement 13% connaissaient clairement leur appel avant leur mariage. Abantu ibice 13 kwijana nibo bantu bagize mariage bazi umuhamagaro wabo. Et vous êtes 55% à être encore célibataire, à avoir répondu à ce sondage, et vous avez dit réfléchir encore à votre appel. Je trouve que c'est des chiffres quand même intéressants. Hein. Ouais. Ibice 55 vy'abaseribateri bavuze bati ntituragira mariage
kandi n'umuhamagaro ntiturawumenya voilà turacarondeza ubu rero umviriza ibice 55 vy'abaseribateri batarubaka ntibazi imihamagaro yabo. Nimwiyumvire rero uri kurarondera muri aba bantu ukaba ugomba umugore yitahuye, umugore azi umuhamagaro wiwe, umugore azi impano, umugore azi icyo ategerezwa kuzana mu rugo, voilà umugore aje kuba umufasha wawe. Uwo mugore ucuba oblige yo kumurondera muri izi 13%, voilà muri ibi bice 13 kwijana niho ucumurondera. Kugiye kumurondera muri 55 kwijana ntawe ushobora gutora. Ni hamwe usanga ari n'abana beza beza mbere, voilà mugabo waraba umuntu qui est capable de propulser ton appel udashobora kumuronga. Aba rero nibo benshi. Iyo babaye benshi rero murumva yuko baca bazimbuka no kuzimbuka. Umurondeye n'umunsi urarumurose. Voilà. Umubwiye uti twubake aza basha yashushe. Mugabo uri kurarondera muri ibi bice 13 kwijana. Ndababwiye yuko ahurabira n'icuya kumenyo. Mu gifaransa bavuga ngo ce qui est rare est recherché et ce qui est recherché est rare. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ninde yoronka umugore w'ubwenge, ngo ko ameze ngo ko afise agaciro gasumba kure niyo agaciro kamabuye y'agaciro, voilà inzahabu canke amadiyama. Ahantu rero haragoye ngo none uwo muntu arindiriye iki ko atarongora, voilà aha rero nico gituma abantu bitahuye usanga bigoye yuko barongora, kuko bagiye kuraba muri ibi bice 55 kwijana usanga badatoramwo aboshobora kubaherekeza, aboshobora kubafasha, aboshobora gutuma bashika kuri za ndoto zabo canke bashika kuri bimwe Imana yabahamagarira gukora. Baca bategerezwa kurondera muri ibi bice 13 kwijana. Ivyo rero navyo hari naho badashoka babatora, ugaca usanga bamaze iminsi myinshi canke bamaze igihe kirekire batarongora. Naha nyene biva kuko waritahuye uzi uri muhamagaro wawe ugahura n'umuntu ari muri ibi bice 55 kwijana. Uyu muntu ataramenya umuhamagaro wiwe, umuntu ataramenya ingabire yiwe, umuntu ataritahura, wewe aca agusubiza inyuma. Muzorabe kaya kantu kanditse ku mapire amwe ya kera, amwe bita Voltaspere. Kari kanditse ko ngo Voltaspere yari yanditse ko ngo an old battery and a new one do not use together. Ibateri rishaje ni bateri rishasha usanga bidashobora gukorana. Birasa nibi iyo uhuye n'umuntu ataritahura, voilà atagomba no kwitahura, ivyo atazi n'ivyo ari vyo, birakugora cyane kuko usanga yagukweze hamwe wari ugaca usubira inyuma. Voilà banza murabe iki gicapo. Nimba Imana yavuze ngo ninde yoronka umugore w'ubwenge, bisigura yuko abo bantu bari hahe, abo bantu ntupfa kubatora hariho hose, ngo basumvya agaciro amabuye y'agaciro. Voilà basumvya agaciro inzahabu. Inzahabu ni bande bamaze kuzibona? Ni bake. Naje ntazo ndabona. Diama ni bande bamaze kuzibona? Zirirare. Ntuva kuzibona hariho hose. N'uyo mugore rero ntuva kumubona hariho hose. Murumva yuko ari muri ivyo bice 13 kwijana. Umurose
ni hamwe uvuga uti mana yanje voilà ni hamwe utangura no kuvugishwa ukavuga uti iki kiremwa iki ni cya kindi kabisa akana kara ko mu mara yanje. Ariko banze murabe iki gicapo c'ingene baronka diyama, urabe iyo bakura diyama. Ndaheza ngaruke. Iki ni kinogo bimbamwo diyama, murabona yuko kija mu kuzimu. Aho yagiriye ntarashika. Umugabo murumva yuko aza ariko arahezagirika. Voilà, murabona yuko ashikiriye abantu bari muri ca kinogo ariko barimba diyama. Murazibona? Izo diyama bariko barazimba. Iyumvirire rero kuri iki gicapo. Nimba Bibiliya ivuga yuko umugore w'ubwenge asumvya agaciro amabuye voilà y'agaciro canka amabuye y'utubuyenge, diyama canke izahabu. Voilà. Murabonye ingene bazironka, murabonye ingene bazimba. Ntivyoroshe na gatoya. Hariho umuntu atokwemera gucukura diyama. Murabona yuko ziva kure, bazironka bigoranye cane. Nico gituma zitaronkwa n'uwari we wese. Nico gituma zifise agaciro kanini. Voilà, nimba rero Bibiliya yagereranije umugore nayo mabuye, mbere akavuga yuko ayasumvya agaciro. Bisigura yuko kugira ngo uronke uwo mugore uba wabizi icuya ku menyo. Kugira ngo uronke uwo muhuza azoguherekeza muri wa muhamagaro Imana yagushiramwo. Iki ni kibazo gikomeye cyane. Nivyo hariho abantu vyorohera kuronka abagore, voilà. Hariho abantu mengo bafyonda ku kabuto. Mugabo hariho n'abandi bigorana bigasubira bikagorana, bakavuga bati nukuri kw'Imana biragoye. Ni ikintu twasanze kigoye cyane. Umuntu yitwa Warren Buffett, umugwiza atunga w'umunyamerika, n'umutama w'umuhumure, aravuga ati nimba hari ingingo igoye gufata mu buzima ni uguhitamwo uwo muzofatana urugendo, n'uguhitamwo uwo muzokubakana. They're going to have an enormous influence on you, but you don't get a choice on that. But you get choices as you go down the line, and who you admire, who you want to copy, and the most important for most people in terms of that decision is their spouse. It's also important in terms of a partner in business, but the partner in life is the most important one. You want to pick a spouse that's better than you are. Mure hariho abantu vyorohera canke hariho abantu vyoroheye. Ariko abenshi
cyane cyane abantu bamaze kwitahura baravuga yuko bitoroshe kuronka inimero yawe mushobora gufatana urugendo, kuko mwibuke uyirondera muri vya bice 13 kwijana. Mu gifaransa bavuga ngo ce qui est rare est recherché et ce qui est recherché est rare. Ibi bice 13 kwijana rero uca usanga bitoroshe kuronka. Umugore muri ibi bice 13 kwijana atoroshe kuronka. Udashoboye kwihangana rero ucuvuga uti are homba homboka, imyaka iranjanye, abantu barandemereye, voilà, ubuzima buragubise, ubuzima bwaje nyene buragoye, mana yanje homba homboka, reka ntore muri vya bice 55 kwijana. Voilà, ugaca uhitana umuntu indoto zanyu ziri diametralema opposé, umuntu adatahura n'ivyo urimwo, umuntu atagushigikira, umuntu adashobora kuguha impanuro. Voilà, aho urose umugore urose umufasha. Iyumvire rero ibica bigushikira. Mu 2017 bishira 2018 hariho umutipenzi yarashushe, sindamuvuga izina, yarafise ivyiyumviro ubona yuko bihiye kabisa. Voilà, niho yaragiheza kaminuza, umutahe wose aca ashira muri ivyo vyiyumviro, aca arongora umukobwa. Amaze kumushikana aca amubwira ati umviriza, urahitamwo guheba ivyo uriko urakora canke uhitemwo guheba jewe. Ivyo bintu urimwo bihebe, tubandanye urugendo. Wa mutipe araraba guheba umugore, araraba guheba ivyo yari yatanguye, aca ahitamwo guheba ivyo yari atanguye. Ubu uwo mutipe yarazimye, nta kintu na kimwe yasubiye gukora. Ibi bintu rero turiko turavuga ntimwave mugira ngo ni ibintu vyo gufyina. Mu gihe witahuye, wamaze kwimenya, voilà, utegerezwa gukingira indoto zawe, utegerezwa gukingira umuhamagaro wawe, mpaka urose umuntu mu bitahura kumwe. Umaze guhusha hano hantu ibintu vyose ugomba umaze imyaka n'imyaka ubikora, vyose bica bisubira inyuma. Ku bantu bataritahura nivyo biroroha, baba bafise umwidegemvyo ukurondera muri vya bice 55, kandi hari abo bigenda neza, hari abitahura mu nyuma baza barabanye. Mugabo ku bantu bamaze kwitahura, ku bantu bamaze kubona umuhamagaro wabo, biragoye cyane kuronka umufasha, bisaba gusenga gose. Uri ahantu habonwa na benshi biba bikeneye kamwe mu kufata uba stable emotionnellement, nyene ivyo bikava mu nzira. Ariko rero kugira uzotore wawo mundi Imana yakugeneye, ico kiragoye. Sinobesha nibaza ko ni ikintu co gusengera cane. Mu gihe bitanguye hasa nko kukuzamu kuvuga ati nkeneye umugore, nyene muri twubakana, biba vyoroshe. Hari gihe ubona urya ukabona umenga ari sawa, muga matangura kuvugana nawe yavuga ati ibi bintu ntibigenda ko nawe vyavyoroshe kuronka umufasha nk'amaye. Oya ntivyari vyoroshe, ntivyari vyoroshe kuko ariko vyari bikwiye. Ndaba muri korali, yarasanze umuririmbyi akunda Imana, ariko amaso yanje ntiyari bwahumuke kugira ndamubone. Rero nari nagenze imisozi n'ibiyaya n'ibisagara n'impinga, kumbe umugisha wanje uri hafi yanje. Hari abantu rero kumbure baba barorohewe kuronka abafasha, bagaca biyumvira yuko n'abandi biborohera. Reka mbanze ncishemo gatoya ku giti canje. Abantu batari bake barambaza bati, mbega none wewe ko wamuduha ibi vyigwa ukatubwira
ibintu n'ibindi urubatse? Inyishu ni oya, sindubaka. Abanyeshure nabo imisi yose babanze amatwi biteze ikintu voilà mugabo ntibamenye yuko aha hantu ari kugwembe. Abanyeshure rero ntibazi yuko ibintu bigoye kino gihe, bazi yuko ari akabuto kugufyonda. Mana yanje ntibazi yuko n'indobo n'imigere amapoto umuntu ayarya. Obama yarariye amapoto 3 y'umuzagazaga, twebwe nta nayo twoba tugiharura. Ariko yarihanganye, hanyuma aronka icuma, aronka umufasha yamufashije gushika ku ndoto ziwe. And finally, I want to urge you today to ask my husband some tough questions. All right? Be tough. He loves doing events like this. This brightens his day, but you got to keep him on his toes, all right? So, if you promise me that, without further ado, I would like to introduce my husband, the President of the United States, Barack Obama. Thank you, everybody. Thank you so much. Reka nshishimwe akantu tugira ka recreation gatoya. Murazi yuko hari abantu bazi gupima, bazi kuraba ibintu. Voilà. Bashobora kuraba umuntu bati turavye muntu uko yakuze, turavye ko yize, turavye ingeso, discipline, turavye impano ziwe, turavye ingabire afise. Turabona yuko akwanye n'ujya muntu, bakwanye n'ujya muntu. Turabona yuko boca baguruka iyo bakupre yagahebuza. Abo bantu n'ukuri barabaho, ni bake cyane kuko hari habo usanga ari abafeke, mugabo barabaho. Hari abantu usanga bafise iyo ngabire, usanga bayihawe n'Imana. Voilà, aravye umukobwa kanaka akamuraba, akamwihweza, akamugendeza, akavuga ati hamwe aba bantu babanye igikorwa c'Imana cogenda neza. Voilà, igikorwa c'Imana cogenda neza cyane. Abo bantu barabahomeshereza. Alors dans cette ambiance-là, des amis à moi et des amis à elle, nous connaissons chacun de son côté parce que à cette époque... Est-ce que vous priez dans une même église? Non, pas du tout. Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Pas vraiment. Et elle n'était même jamais venue prier là où je rendais ministère. Hein? Wow. Vraiment pas. Wow. Mais quand même, j'étais un ami à sa sœur parce que sa sœur aussi, elle est pasteur. Oui. Alors, sa sœur lui parlait de moi et moi, certains de ses amis lui parlaient de moi parce que selon eux, on était fait pour matcher ensemble. Ah bon? Ouais. Donc, nous connaissant un peu, ayant grandi avec les uns et les autres, alors ils se disaient, si ces deux-là se rencontrent, quelque chose peut naître. Wow. Et comme ça, par la grâce de Dieu, on s'est rencontrés. Voilà, abantu baragira bati abatipe bahuye hari ikintu cokoreka kabisa. Abantu bararaba, hari abantu vraiment bafise ayo mavuta. Hari abantu bagira bati sha turavye ijya mu tipe ahuye na naka bogurura indege. I'm gonna stand up, take my people with me, together we're going to a brand new home, far across the river, hear freedom calling me to answer, gonna keep it on. Umutipe murumva yuko ari umukozi w'Imana. Abantu baragira bati sha wewe ijya nimero ukayironka, ishengero ryawe rizoca ryuzura abakirisu. Voilà, muzoca mugurura indege kabisa.
kandi rijwi murumva yuko atari ribi kabisa woga umuryumviriza. Hajya rero hariho abantu bazi ibiroranye, hariho abantu bazi ibikwiye kujana voilà, bakabona bati nukuri aba bantu hamwe bahuye vyogenda neza cane, igikorwa c'Imana cogenda neza cane. Erega natwe turi biremwa wampaye inka. Bukebuke abantu usanga banyumvise. Bo aho karagaciyemwo, gusa hariho abantu usanga bafise iyo ngabire. Voilà, utayifise si iwawe, mugabo hariho abayifise. Akarorero murahejeje kukumva. Intahe y'aba bantu muza kuyisanga mu gice c'intahe imbere. La première fois qu'on s'est rencontrés c'était au ministère. Au ministère. Alors, elle est venue. Ok, finalement. Finalement, elle est venue prier. Après plusieurs invitations auxquelles elle n'a pas répondu. Après plusieurs invitations. Après plusieurs invitations. Oui. Finalement, elle est venue. Oui. Et je l'ai vue. Je l'ai vue physiquement, c'est une jolie dame. Très jolie. Tu as craqué au premier on peut dire ça. Premier rendez-vous. Un peu vraiment captivé par le sourire et tout. Mais... Je sais pas quoi. Bo, ibi muraza kuvyumva mu gice c'intahe. Mbega ubwiza bw'inyuma burakenewe. Umusore ariko aracagura yobwirengagiza. Akandi kantu noba ndavuga ntarakibagira, umukobwa naho wo mwandikira ukabona ntakwishuye, usubire ugire courage canke naho wo mwemvita muri ibi canke biriya akanka ugire courage, usubire ugire courage, ntuhebe, birashobora gucamwa. Murumva yuko uyu mutipe yari yaragerageje enfin bigaca bikunda. Iyo yabivamwo ntivyari gushoboka. Et Dada, qu'est-ce qui a pu te séduire justement chez prophète Herbert? C'était quoi justement cet élément déclencheur en fait? Tu dit, moi aussi, je pense que c'est lui. Dada, wotubwira ikintu catumye uhitamwo prophète Herbert? Ouais, mais en fait moi c'est venu un peu tardivement quoi. Oui, tardivement. À force de parler avec lui et tout, et j'ai découvert déjà que c'est un visionnaire. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup attiré par rapport même au physique et tout. Et après, je savais que c'est un homme bon. Oui, j'étais persuadée vraiment. Et quelque chose m'a convaincue que c'est lui. Et je me rappelle, il y a un jour, il est venu à la maison, il m'a dit, tu sais, toi, tu es ma femme. C'est comme ça qu'il m'a dit. Je lui ai dit non. Et Herbert était complètement... Ouais, et moi je lui ai dit non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais avec le temps, j'ai commencé aussi à sentir, à avoir quelques... Des sentiments. Des sentiments, oui. Et moi, je parle. Quand les sentiments viennent, vraiment, je suis ouverte. Je ne suis pas trop burundaise, enfermée et tout. Et je lui ai parlé. Et avec le temps, il m'a vraiment convaincue. Mais ce jour-là, il m'a dit, tu es ma femme. J'ai failli vraiment le manger. J'ai dit non. Bon, ati, icatumye ndamwemera, nabonye yuko ari umuvisionnaire. Nabonye yuko ari umusore afise vision. Ati hanyuma uko twaza turaganira, vyateye binzamwo ndabona yuko ari umuntu mwiza. Ari umuntu ameze neza. Twagomba muri iki gice kigira gatatu duhere ku vyigwa. Voilà. Kino gihe ingo ziriko zirasambuka ku bwinshi, ivyo twabibonye mu ntangamarara. Kandi abantu bariko barabifata nk'ibisanzwe. Ariko none biriko biva kuki? Mubanze mwumvirize impamvu nyamukuru ziriko ziratuma ibi bintu biriko biba. Kandi iyo habaye amadivorce menshi canke ukwahukana kwinshi, iyo igitigiri ciyongeye,
no mu gihugu ntibigenda neza kuko abantu babaho barasambutse canke baramenetse imitima. Abana benshi bakura nabi, bakura batabona abavyeyi